Nitekana umunezero nsubire nkusuhuza nkwakazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu w'ino ndwi, igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe ikaze nanakwipfuriza kugira igitondo ciza no kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibagezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe yewe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe mu buryo butosoye kandi butomoye. Iyi ni inkuru yibabaje, ni inkuru y'agacamutwe, ni inkuru inateye agashavu. Ni akamaramaza ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore. Hari ibintu bibera mu bitaro mu Burundi uvyumvise akabura n'ico yovuga. Ivyaraye bishikiye imfura ya Billy ndetse na Laurier biri mu vyo tutoronka amajambo dukoresha. Bigirimana Billy ndetse na Nitunga Laurier bamaze umwaka bashinze urugo rwabo. Hirya y'ejo haheze igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icenda 2023 wari umunsi w'umunezero, Imana yabahaye ikibondo cabo ca mbere. Laurier yibarukiye mu bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore i Bujumbura. Laurier yibarutse babanje kumubaga cesarienne. Avuye mu cumba yibarukiyemwo bloc operatoire, Laurier yajanywe mu cumba gifise inomero 18, umwana aca ajanwa muri reanimation. Haciye akanya abavyeyi bamenyeshejwe ko umwana wabo yapfuye. Babazaniye ikiziga c'umwana wabo babona afise inguma mu mutwe. Babajije ivyashikiye umwana wabo nta nyishu bahawe. Babajije izina ry'umuganga yakoze operation naryo bararibimye. Kuri runo rubuga baturungikiye amafoto y'uwo mwana arababaje cane rwose, ntidushimye kuyashirako ku rubuga. Umuryango wa Billy na Laurier ukaba uvuga ko babanye gushira umwana mu buruhukiro bw'ibitaro. Ntitwamenye impamvu boba barabanyiye. Abaryango bibaza ko ibitaro vyashatse kwikingira ku gutinya ko ikiziga cononekara, umuryango ugahitamwo kuja gushingura ico kibondo. Nuko umunsi w'umunezero wa Billy na Laurier wahindutse umunsi w'agahinda. Ninde vy'ukuri hazobazwa bino bintu? Ni kubera iki mu Burundi iyo habaye ikibazo kwa muganga abaganga badasigurira umuryango icabaye? Umushikiranganji Sylvie Nzeyimana arakwiriye gufata mu minwe kino kibazo, abarundi bakamenya ivyashikiye umwana wa Billy ndetse na Laurier, umwana w'u Burundi. Ndahojeje uyu muryango uhuye n'ikibazo kitoroshe mu buto. Imana ibahe inguvu zo kwigumya no kubandanya urugendo rw'ubuzima. Imana ntiyabahevye, irababikiye ibindi vyiza imbere. Imyidogo kandi ni myinshi ku bibera muri Clinique Prince Louis Rwagasore. Mu bisanzwe benshi baratinya kuja kuvyarira muri Clinique, abo nabatahazi. Nanje ndavye umugore tubana bagiriye cesarienne inshuro zibiri bivanye n'ukuntu uwatanguye yamujaganije. Benshi ubu baja kuri Hopital Militaire naho basigaye bavyara barishije. Clinique kubera usanga ari ku buntu, n'abana ugiye kumuvuzayo uhakwa kurarayo, bakuvura uko bashatse. Mbonye inkuru mwanditse ku bitaro CPLL nukuri ibintu bihabera. Sinibaza ko hariho serivise mbi isumba iyo kuri birya bitaro, aho aba infirmieri bafise umutima w'ibikoko niko novuga. Ubushize banse kuza kuvurira madame muri shambure aho yarari kubera yari yaraye yibarutse kuri cesarienne. Abaganga bari kuri garde bakamubwira yuko we ubwiwe aba ari we yobasanga iyo bari kugira bamutere umuti.
Ivyakurikiye nuko madame yahatswe kurabira muri urwo rugendo. N'ibibera ni birebire ibintu badukorera ariko Imana ishimwe n'abahasize ubuzima kandi n'umudogiteri yatugiriye iyo operation nukuri ntaco nomwagiriza ahubwo we yatubaye hafi. Ikibazo ahanini kuri ivyo bitaro kiri mu ba infirmieri aho ingeso mbi zabo basigaye barazandukije n'urwaruka ruriko rurimenyereza kuri ivyo bitaro. Uwundi munyagihugu ati ivya kirinike ni hatari, naje mfise umubanyi aheruka gusubira mu bitaro, bari bamukoze nabi, yashitse muhira bukeye aca asubira mu bitaro hamaze gusonoroka, aca amarayo indwi zibiri, yasubiye kuvayo ari uko basubiye kumushona kandi baciye babanza kumuvura urwo ruguma, amahera vyamutwaye yari menshi, rero turiko twibaza yuko hakora abastajeri gusa batagira ikibakontorora. Uwugira kane ati ivyo muri kirinike ni amabanga. Jewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'indwi nahatswe kujana n'ikibondo canje bikozwe n'umudame yitwa T, yize kuri Université y'i Ngozi. Ikibi yankoreye bizongora kucibagira. Inyuma gato uwo dukorana nawe yagiye kwibaruka kuri rendez-vous kubera yari cesarienne, baramunegirije mpaka umwana amupfiramwo, akaba yaravuye kandi muhira akomeye. Ibibi ni vyinshi bibabaje cane. Uwugira gatanu ati mwaramutse, ndabonye inkuru y'urya mwana yaguye muri kirinike. Yoo, harya abaganga baho ni ibikoko. Jewe narigeze kujayo mfise inda nguma mvirirana, ndibwa rwose, nashitse ishaka gukoroka, hanyuma banshira mu bitaro nguma ndibwa rwose, serumu iheze narahwema, vyarasaba ko igumamwo, bagiye guhamagara umuganga kubera iheze babishura ngo kura agafyinyi ngaho, kangunguza umunsi inda ica ikoroka hoho bantwaye muri sare dakushoma, bandyamika ku gatanda, haza uwundi mudame aca ahagarara hejuru yanje ambwira ngo wewe vaho uriko uruhira ubusa, ngo niharyame uwugira ashikane, kandi nari ndungitswe na dogiteri kubera nari meze nabi cane. Aho ntivyatevye, wa mudame w'umu infirmieri yankura kuri ka gatanda haca antwara kunyegeza ahantu bategurira abana bahejeje kuvuka, andyamikayo. Aho hari isaha zibiri z'igitondo, ni ukuvuga aho hantu yanshize abaganga bose bahaje ndabahamagaye kugira bamfashe kubera ububabare nari mfise, barandaba bakitwengera bakigira, serumu iraruha iraziba baranka kuyizibura, hararuha haragera isaha umunani nkizirikiwe muri ka kumba, abaganga baratashe nsigarayo jenyene, inguvu zo kuvuga ziraruha ziramperana. Rero niho umugabo yabona abaganga bose batashe hasigaye abaje kw'izamu, abastajeri naho nyene niho yababaza, aravuga izina ryanje barabura iyo ndi, niho yobabwira ati bamwinjije ngo muri ya sare isaha umunani, none abaganga tubonye batashe, tubajije nta numwe atwishura. Wa mustajeri aragaruka arambura, naje iyo ndi naravye sincumva, niho yasubirayo abwira umugabo ngo nawe uriyo. Umugabo wanje aca arinjira muri ya sare araraba hose, aca asanga nakorotse iruhande y'igitanda naravye, aca aratabaza wa mustajeri, aca aza ariruka aragerageza arantera ibishoboka ndasubira guhema. Wa mustajeri yari mu wanyuma mu vy'ubudogiteri, niwe yahankuye, ahari hose Imana imuhezagire, yitwa Innocent. Niho yoca ambwira ati aha muri kirinike aba infirmieri baho ugira winjire muri sare dakushoma kugira bagukurikirane mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'umunani wabaha ibihumbi 20, ubu sinzi ayo bagezeho. Jewe nararahiye ko ntazopfa nsubiyeyo kuko ni bake bahavyarira badatanze amahera ngo bashikane. Uwugira gatandatu ati kirinike ni ibitaro, sinzi ko hari inzigo y'abaganga baho. Naje mfise inshuti yanje umwana yatevye arapfa banse kumwakira ngo ntaragera narindire gato, aguma atabaza harateba amupfiramwo. Abamaze kuhamenya barahahunga kuko hamaze kuburira imiryango myinshi.